Reka subire ndabahe kaze shuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane inkuru dende ya Isange TV mbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mu iperereza mu gateka na muntu mu ndero mu makunguye kuri ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ngaha mu kibano ndabakengurukiye mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi ndabakengurukiye kandi mwese mudukurikira muri mu bihugu bibanyi abari mu makungu ya kure ndetse n'ahandi ijya nino mwese ndabahaye kaze mu makuru tugira tubashikirize ku isaha amakuru abayirwa vuba mu mihingo itandukanye akaba ari amakuru ashushe amakuru yihuta cyane kubiriko birabera ngaha mu Burundi kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 13 ruheshi umwaka wa 2025 umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca agirishije inama y'ikibirirako ndetse n'izindi ndongozi zikomakomeye haba mu gipolisi ndetse n'abasirikare bakomakomeye aho biri kuvuga ko kuri ubu hoba hateguwe umugambi ukomeye wo gutembagaza Evariste Ndayishimiye nkuko bimaze iminsi vyiganwa umugambi uri ku butegetsi wa CNDD FDD hamaze iminsi humvikanamo indyane hagati y'indongozi zikomakomeye mu butegetsi bwa CNDD FDD umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca yasubiye kuzamura icuka kibi ndetse anavuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo atazobandanya kurongora u Burundi ngagomba gutembagazwa avuga ko ngo naho byoshika akazokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ya 2027 ngo kuba bamutora vyoba bigoranye nk'umuzi wibuye ibyo kandi Gervais Ndirakobuca abishimikira ko akavuga uburyo Evariste Ndayishimiye na leta ye ngo bamaze gupfukama abanyagihugu mu nda ndetse bakaba baranaboheye amaboko imugonga abanyagihugu akaroro atanga nibijanye n'igitoro ngaha mu Burundi ndetse anavuye mu gacerere avuga ku bijanye n'ukungena umuganga uri ku butegetsi wa CNDD FDD habayemo utunenge mu kwiba amatora ni mu matora yabaye ku igenekerezo rya 5 ruheshi umwaka akaba yari amatora yabashinga amateka ndetse n'abajenama ba makomine bivugwa ko rero umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca ubwe wiwe yemeje amakuru akavuga ko umugambwe CNDD FDD wivye amatora umugambwe CNL ngo ari wo wari watsinze amatora ibi ndetse yanabigarutse ko acavuga ko Evariste Ndayishimiye n'intwaro ye ngo barambiranye ku butegetsi acavuga ko vyanka bikunda agomba akumutembagaza kandi Gervais Ndirakobuca iyo uravye ucubona ukungena kunzwe n'abanyagihugu hampande rero birashika ko yo hava arongora u Burundi Gervais Ndirakobuca rero mu makuru yuda cyane yemeje amakuru ko kuri ubu ngubu yoba yamaze gutembagaza intwaro ya Evariste Ndayishimiye nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ariko arabidushikiriza naho mu Burundi mu gihe habaga amatora y'abashinga amateka n'ubundi ndetse n'ayabajenama b'amakomine ku igenekerezo rya 5 ruheshi y'umwaka mugwi CNIDH wo uvuga ko yagenze neza muri rusange aho batavuga rumwe n'ubutegetsi bo bakavuga ko yarimo ikinamico Bujumbura kwa 11 ruheshi umwaka wa 2025 mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH warashimangije uko amatora y'abashinga amateka ndetse n'abajenama b'amakomine yo kuwa 5 ruheshi yagenze itangazo ryasomwe n'icegera c'umukuru wawo Gerard Rugemintwaza uwo mugwi wari warungitse indorerezi zawo ku butaka bwose bw'u Burundi wamenyesheje ko amatora yabaye mu mahoro kandi ashimishije muri rusange akabaye mu buryo buhuye n'amategeko agenga demokarasi kubwa mugwi wa CNIDH CNIDH ivuga kandi ko ishimishwa nuko abatora ngo bitavye umutekano n'ukuntu inzego z'umutekano ngo zakoze zikaba kandi ngo zaracungereye amatora ntihaba ingorane n'imwe ikomeye uwo mugwi uremera ko habaye utunenge tumwe gucererwa mu kurungurura ibiro vy'amatora amwe namwe
utugorane tujanye n'ibikoresho n'abaserukira imigambwe myinshi ngo batabonetse ku biro vy'amatora, ariko kubw'uwo mugwi utwo tugorane ngo ntitwotuma amatora atemezwa ko yagenze neza. Uwo mugwi urashimira imbere kandi akigoro ko kudakumira abagendana ubumuga, ukunezezwa ko ngo ata muntu yahohotewe canke ngo akubagurwe kandi ko atavyamunyuruje nk'uko abishikiriza. Intahe zihushanye iyindi sura y'amatora, ariko ivyo bivugwa ko vyagenze neza ntibihurizwa ko na bose. Intahe zaregeranirijwe n'imbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV zerekana ko hari ibyabaye biteye amakenga mu bice hafi vyose by'intara z'igihugu: Ibururi, Cibitoke, Muyinga, Rutana, Bubanza, Makamba, Karusi, Gitega, Ngozi, Kayanza, Rugombo, Bujumbura, Kirundo, Cankuzo na Ruyigi. Utunenge dukomakomeye ngo n'iterabwoba vyoba vyarabaye vyinshi. Mu ntara ya Bururi, imbonerakure zaguma ngo zikizura hirya no hino ku biro vy'amatora ngo zigafata zaranafotora zikanatera ubwoba abo ngo zikeka ko badatora CNDD FDD. Ivyo bikaba bimenyeshwa n'umwe mu barorerezi bigenga. Imuyingaho umukenyezi umwe yavuze ko ngo yabonye umugabo atora inshuro nyinshi cane akoresheje amakarata atandukanye. Ivyo nyene vyaravuzwe no mu Rutana. Abakandida b'umugambwe Conseil National pour la Liberté cyangwa se CNL hamwe ndetse n'aba Iporona bavuga ko intumwa zabo zirukanywe mu biro byinshi, keshi ngo bagaterwa ubwoba n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rwa CNDD FDD ruzwi nk'imbonerakure. N'ubusuma bw'amatora, intumwa zacu zarirukanywe, ivyegeranyo birahindurwa, amasandugu y'itora arakurwamo amajwi gushika no mu misozi ya kure, niko vyiyamirizwa n'umwe mu ndongozi za CNL mu ntara nshasha ya Buhumuza. Mu bice byinshi haravuzwe ko abasirikare ndetse n'abapolisi babujije abatavuga rumwe n'ubutegetsi gukurikirana iharurwa ry'amajwi. Mu Cibitoke haravuzwe ko udusandugu tw'amajwi twajanwe n'abantu bitwaje ibigwanisho ahatandukanye hadakurikijwe amategeko ya seni. CNIDH irahamagarira amahoro ariko abantu barayiyaga. Naho ivyo byose vyavuzwe, CNIDH ntiyavuze ko hari itohoza na rimwe yoba iriko irakora. Isaba ko hoguma hari amahoro, igasaba seni kwerekana umuco mu matora. Ariko kubw'amashirahamwe menshi yigenga, ivyo CNIDH yashikirije ngo biboneka nk'ukwinezereza no kutamenya ukuri. Kwemeza ko amatora yagenze neza utagiye mu bibanza vyarimwo amakenga menshi ngo ni ibintu biteye amakenga, niko bibonwa n'umwe mu baharanira agateka kazina muntu. Vyerekana ishusho y'uko CNIDH yemeje amatora hakiri kare mu buryo bwa politike nk'uko bivugwa na bamwe mu banyagihugu. Reka tunyarukire kandi n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi. Ese ivyo bimeze bite mu Burundi? Amakuru duhabwa n'amasoko yacu aravuga ko barongowe n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca, abagize urwego shingwa bikorwa rwa leta y'u Burundi bararemesheje ikiganiro gica ku rubuga ngurukana bumenyi, kikaba kiriko kibera mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura yagutse, aho bishura ku bibazo bitandukanye vya bene igihugu nk'uko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu. Naho intwazangabo 30 zikomoka mu bihugu bitanu zaronkejwe impamyabushobozi muri SKM i Kananira.
Kuri uyu wa 12 ruheshi uyu mwaka wa 2025 intwazangabo zigera kuri 30 zihejeje inyigisho mu ishure kaminuza mu vyerekeye gutwara no gutunganya ingabo, nizo zaronkejwe impamyabushobozi mu birori vyabereye ku cicaro c'iryo shure kaminuza riri mu Kinanira. Izo mpamyabushobozi zikaba zatanzwe ku ncuro igira iya 9 zahawe abava mu bihugu bitanu, aho mu Burundi bari 23, babiri bava mu gihugu ca Kenya, umwe ava mu gihugu ca Afrika y'Epfo, babiri bava muri Tanzania hamwe ndetse na babiri bava mu gihugu kibanye ca Uganda. Umukuru w'urwego rwo kwivuna abansi n'urw'Uburundi General Prime Niyongabo avuga ko ari intambwe igihugu ngo kiba gisubiriye gutera ku vya gisirikare ndetse no gufashanya mu bihugu vyo mu karere. Asaba kandi abo barangije izo nyigisho kuzoshira mu ngiro ivyo bigishijwe, ngo nayo abo banyamahanga yabahamagariye kurata no kuvuga neza ivyo barahuye mu Burundi nibasubira mu gihugu vyabo. Urongoye iryo shure Nestor Nibayubahe yarirongoye yakeje abo barangije ivyo vyigwa vyabo, aho avuga ko bituma haba ubucuti hagati y'ivyo bihugu vyompi. Akaba yamenyesheje ko akanyoni katagurutse ngo katamenya iyo bweze. Hari ivyo ngo abo banyamahanga bize batari bazi kumwe n'abo Barundi, kandi ko ngo hari ivyo bigiye ku bandi. Urumva no guhanahana ubwenge kuri ivyo bihugu, kanatsinda ngo basangiye umuryango. Mukamenya ko rero izo nyigisho zihabwa abo basirikare zitangwa mu kiringo kingana n'amezi 11 ngaha muri iyo kaminuza. Reka rero dusozerere amakuru yacu ngaha ku isaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.